Imigani 18:22. Uronse umugore abaronse ikintu ciza kandi abaronse ingabire ivuye ku Mana. Twibutse yuko n'Imana yemeza yuko uronse umugore abaronse ikintu ciza, ntitwigire kibi rero. Ukamenya Imana yanyise ikintu ciza kandi yavuze ngo ndi ingabire yavuye kuri iyo ihaye uyu muntu turi kumwe, ivyo ukabimenya ukifata neza rero. Eva cyari ikintu ciza Imana ihaye Adamu, kidasa n'imbwa, kidasa n'inka, kidasa n'ingeregere. Niwigira ikintu kibi kubwo kwifata nabi, kubwo kuvuga nabi, turi ingabire yavuye ku Mana. Ikindi dukwiye kwibuka, umwanditsi w'Imigani 19:14, urugobo n'itunga umuntu abiragwa nase. Asha umuvyeyi yifise ikintu ca mbere aho umwana n'inzu yagiye kurubaka, kamuha inkwano ngo ariko umugore aciye bugufi, umugore aciye ubwenge amuhabwa n'Uhoraho. Urumva se naho yoba atunze gute, se naho yoba afise ibitagenda ibitayega, ntashobora kugabira umwana wiwe umugore w'ubwenge. Wapi? Aha rero nico gituma mwaba mama mweho twavyaye abahungu, nukuri n'abana bacu tubabwire basenge, kuko umugore aciye ubwenge uzomuhabwa n'Uhoraho, sije nzomuguha. Natwe nk'abamama nk'abavyeyi dusengera abana bacu, Imana izobaha abanyabwenge. Nimba Yobu w'Imana yamutegekanirije uyu munsi adafise ubwenge, mwari muzi yuko ashobora kubugira akazoza gushika kumushikana mu nzu yaraciye ubwenge. Mbega muti bivahe? Bibiliya nibivuga, Yakobo niyavyanditse ngo namba muri mwebwe hari ukenya ubwenge nabusaba Imana. Mbega kubusaba nasanze atari bya bindi duca tugira Mana, turagusavye uduha ubwenge. Ubwira Imana nyigisha kukubaha, shoboza kugutinya. Ikindi cya kabiri, ubwenge burava mu ijambo ry'Imana. Shoboza gusoma ijambo ry'Imana, ndaribemwo ndarigenderemwo. Ni waje imbere y'Imana imiso urabikora kuva itariki 1 gushika itariki 21, upfuka musaba ubwenge nabwo uzoronka. Saba kubaha Imana kuko niryo tanguriro ry'ubwenge. Kugendera mu ijambo ryawe. Bibiliya irabivuga neza ngo ndusha batamu ubwenge kuko nize kugendera mu vyagezwe vyawe, kuko ndabasumbya amabwirizwa yawe, ndabasumbya ivyagezwe biri muri jewe. Ugaca usanga n'abatamu barusha ubwenge. Ubwenge buva kukubaha Imana. Rero bimenye muvyeyi, mushobora kuba mwifise umwana wawe ukaba witeguriye kumugabira inzu, ibyo ntibikwiye. Umugore w'umunyabwenge azomukura ku Mana. Mufashe gusenga Imana, uzomuha inzu baze kuyipfiramwo nabi kubera yaronse igipfu. Uze kuraba usanga amanga umubaye ahanye, ubya bindi wabaha byose babiriye. Wa mugore none ko aca bijya yicaye aca ashira akaguru ku kandi, ukabura umunebwe na wewe. Nukuri uzoza wisanga uri igipfu. Kandi bavyeyi turafise devoir yo gutegura abana bakiri bato. Tureke kubareka bavyuka saa 5 ngo ni vacances. Vacances ntashobora kuvyuka agakoropa. Vacances ntashobora kuvyuka agafasha umukozi guhata ibiraya n'icumba ciwe akagikoropa. Navyuke nijya mwicara aza gufuma asubirayo, mugabo yavyutse agakora.